Ndabahaye ikaze mwese kuri Tuyagire Vanessa. Aha turaha tugomba tuyage kuri nta wundi ni Perezida Paul Kagame w'u Rwanda. Niwe tugomba tuyage ko umutwe w'ijambo uravuga ngo ugupfa canke kubaho kwa Perezida Kagame gufise inyungu n'igihombo. Urupfu rwiwe canke kubaho kwiwe, ugupfa kwiwe harimo igihombo hakabamo n'inyungu. Ukubaho kwiwe harimo uruhombo hakabaho n'inyungu. Abanyarwanda n'abanyarwandakazi benshi bamaze iminsi mu rujijo bibaza iyo Perezida wabo Kagame yaroye, ndetse benshi bakemeza nuko yoba yaramaze gushengera. Ariko hari abandi banyarwanda n'abanyarwandakazi bo muri FPR bemeza yuko Perezida Kagame atarashengera ahari. Ariko kuri jewe inyungu igikuru si kubaho canke gupfa. Igikuru si kubaho canke gupfa, ahubwo ivyo ariko arakora ariho n'ivyo azobasiza adakoze yapfuye nico kibazo. Kuko ukubaho kwa Kagame n'uruhombo ku bavyeyi bafise urwaruka yirirwa arahekura. Nukuvuga ubariho ukubaho kwiwe canke yiwe yarapfuye, kubaho kwiwe uko abandanya kuramba niko abavyeyi babandanya guhekurwa, abana babo bicwa, niko abavyeyi babandanya gupfakara, abagabo babo bicwa, ndetse n'abagore babo bicwa. Rero ukubaho kwiwe hariho abariko baravyungukiramwo. Abavyungukiramwo ni barya atuma kwica akabahemba, ababihomberamwo ni babandi bariko barahekurwa. Rero ukubaho kwa Kagame hari igihombo kinini, kuriko gutera igihombo kinini mu bavyeyi bavyaye bagaheka, kuriko gutera kandi n'igihombo kinini mu bantu bamuhunze. Kuko murabizi neza yuko abamuhunze bose abandanya kubahiga iyo bari bakagera, abatuma abo bita ba DMI. N'uruhombo rero kubaho kwiwe n'uruhombo kuri abo bantu kuko badashobora kubaho mu mutekano. Ni n'uruhombo kandi ku bana batwarwa ku nguvu bakankirwa kurondera kazoza, bagatwarwa muri ziriya ntambara atera muri Congo. Ubu murazi ko bageze no muri Centre Africa. N'uruhombo rero kuri abo bana batwarwayo kugwana kandi batigeze mu mitima yabo bifuza kuba abasirikare, bakaba babona yuko hari akandi kazoza bifuza kurondera, ariko akaba bafata ku nguvu akabatwara hariya muri ziriya ntambara. N'uruhombo kuri abo bana ukubaho kwiwe, kubera ko abayeho afata ingingo zishira abandi mu kaga. Ni n'uruhombo ku bavyeyi babo bana. Ariko kandi ni inyungu, ukubaho kwiwe ni inyungu ku muryango wiwe, kuko ivyo akora vyinshi n'ibizanira inyungu umuryango wiwe, abana biwe n'umugore n'abandi benshi bamwegereye, n'abari abana bandahemba. Hanyuma kubavuga nabo ngo Kagame yarapfuye, urupfu rwa Kagame rwoba igihombo. Nubwo benshi muyibaza ngo vyoba vyiza ngo apfuye, oya. Kuko Perezida Kagame aramutse yitavye Imana agapfa, ikibazo gica kiza kuri ba bana yigisha kwica. Kuko bari abana benshi baracari brain washed, ndetse benshi si abana baramaze kuba ibikwerere. Bamwe n'abantu bageze kubaka ingo, abandi baramaze kubaka ingo, abandi n'amakumi, abandi n'abagore. Mugabo n'abantu batari muri generation yiwe, n'abantu benshi abo akoresha bari muri zi generation zacu. Abantu intambara agiye gutera turi abana bato cane, tutabitahura twabitahuye dukuze. Rero kubera ko barya abana yamaze kubonora mu mitwe, benshi akabumvisha yuko umuhutu ari umwansi, ari umuntu akwiye kwicwa, canke umututsi atavuga kimwe na Kagame ari umwansi, ari umuntu akwiye kwicwa. Babashize muri formation y'igihe kinini babatraininga kwica. Bisigura iki? Ntibigeze baronswa umwanya wo kubaho nk'abantu basanzwe, wo kuyumvira ibintu mu buzima bwabo bisanzwe. Kagame apfuye giturumbuka, ingaruka mbi bizogirira barya abana nubwo bazaba badafise umuntu abaha order yo kuza kwica abantu,
mu mitwe yabo kubera bamaze kubamwo ubwo bugome bamaze kubwinjizwamwo hari ibikorwa bahozohora bakorera muri sosiyete byo kugambanira abandi bibi. Rero byo bavyiza Kagame aramvye hagashika igihe arengukishwa imbere y'ubucamanza kugira ngo nababandi bose babone kumbe bimwe yadutuma vyari bibi, bavuga ati bwa bundi bimwe yazaradutuma vyari ibintu bihanwa n'amategeko. Urupfu rwiwe n'agahombo aramutse apfuye canke nimba yarapfuye n'agahombo kuri abo bana bogejwe mu mitwe kuko batazoba babonye iherezo bo bumva umenga ni ibintu vyiza mugabo ku by'ukuri si ibintu vyiza uza guhiga abantu bicira ubusa si ibintu vyiza. Mugabo ari nkame Kagame aramvye akarengukishwa mu rukiko agafatwa gatonda imbere y'urukiko akagirizwa ivyo yakoze barya abana biga ibintu yabigishiye bushabona ati bwa bundi biga ibintu nibibi. Rero apfuye ivyo bitabaye ni ikintu kibi kuri abo bantu yamaze kwigisha ivyo bintu byo kwicana barya bita ba DMI. Hanyuma kandi urufu rwa Kagame azoba ari uruhombo cyane ku bakongomani benshi n'abarundi benshi yiciye abantu ndetse na Central Africa. Izige ntambara ariko aratera umuntu wese ahari yifuza kuzamubona arengukishwa imbere y'ubucamanza akavuga icatumye abikora. Abo babikorana bakaza bakamwagiriza, abo yahekuye bakaza bakamwagiriza kugira ngo bibe historikema bimenyekane yuko kuja ku butegetsi canke kumva yuko ufise power kanaka bidasigura yuko uja mu bantu kabaketagura, bidasigura yuko uca ukora ibintu vy'ibibi kugira ngo n'uwuzakurikira kuyobora u Rwanda akurikira Kagame azamenye yuko ati mugenzanje ivyo yakoze ibi nibi yarabihaniwe n'amategeko, yarabihaniwe n'urukiko ruhana abantu bakora ibintu nk'ivyo, nanje reka nigenze neza. Ariko nagomba ndababwiza ukuri Kagame aramutse apfuye agasubirirwa n'umwe agafata bihano atagiye imbere y'ubucamanza ngo icaha kimwagire hanyuma ahabwe ibihano, asubiriwe n'umwe muri bariya abantu bari ndani mu gihugu, hari igihe uzasanga baciye babandanya bakora nk'ivyo yahora akora ntihagire igihinduka. Ivyo navyo ni nagahombo ku bihugu bihanye imbibe n'u Rwanda, ni nagahombo ku bantu bose bakorewe ibibi n'iriya ngoma. Rero ku busesenguzi bw'iwanje mbona yuko ukubaho kwa Kagame kurimo inyungu kuri bamwe n'igihombo kidasanzwe kuri bamwe, n'urupfu rwiwe ruzoba inyungu kuri bamwe n'igihombo kidasanzwe ku bandi. Yarakwiye kuramba akazobona imisi bimwe mu Kirundi tuvuga ngo imisi irasa ntingana, akabona nk'itariki 17 z'ukwa kabiri zije aho bibuka Kizito Mihigo yishiye nawe akabayicaye nk'ahantu mu buroko akavyibuka akavyumva ati natanze amategeko uko akazobona amatariki wa mwana yiciwe ko umukobwa ngo nuko yakundanye n'umukwe wiwe ngo nuko yigeze gukundana n'umukwe wiwe ageze, bakibuka abavyeyi biwe bakibuka ati umwana wacu yishwe n'umunyakibi Kagame nawe yari mu buroko akibuka ati bigengere, urumva akabona yuko ku vy'ukuri hari gihano. Ariko egome ku vy'ukuri iyo umuntu akora ibibi vyinshi abantu bose bifuza ngo nagende, ariko jewe vyobaye vyiza Kagame abayeho akaramba akazaciriga urubanza rw'ivyo yakoze akarengukishwa imbere y'amategeko, ndetse mu buroko n'abaperezida babikoreye hamwe bandi bakiriho bakazoramba nabo nyene bakazotwarwa mu buroko bakaba ahantu hamwe nka kurya bahora bicara bakora inama z'ukuntu bica abantu b'ubwoko kanaka, ariko nabo bakazoba umunsi umwe bicaye mu gasho ahantu baja batonda umurongo baja gutega ivyo kurya kanaka. Niko jewe ndabibona, niko vyoba vyiza bibaye kuko vyotuma n'abana bakura bahinyura yuko ku vy'ukuri amoko atari ryo shingiro ahubwo ukumvikana no kubana neza ari ryo shingiro. Hama ndabashimiye cyane kuba mwakurikiranye channel yanje, nkabasaba kubandanya mukora subscribe mukongera mugakora share. Murakoze.